bavukanyi muryango w'abivyariwe n'Imana, bakunzi mwese b'isamirizi yitiriwe umuvyeyi wacu Bikira Mariya y'u Burundi, nimusangwe amahoro ya Kristo. Turamaze iminsi twaratanguye ikiringo ceranda c'ikarema, rwa rugendo rw'iminsi yababa 40 dutegurira Pasika. Ubutumwa hangiro buguma ari bwa bundi, guhinduka mu mvugo no mu nyifato, ngo tugendere inkuru nziza, dutegereza gukunda no kubaha Imana no gukunda umuntu nkatwe. Nanone turabizi yuko gukunda umuntu ari ngombwa kandi ari bwirizwa ry'umukama. None rero ndabahaye ikaze ngo dusangire kumviriza no kuzirikana ijambo ry'Imana tubisanga mu bisomwa byategekanirijwe ubu wa gatanu w'indwi gira kabiri yo muri ico kiringo c'ikarema. Mu gisomwa ca mbere tuza kumva ububisha bwugarije abahungu ba Yakobo gushika naho bagurisha mwene wabo Yozefu. Mu nkuru nziza naho Yezu yigisha guhinduka abicishije ku mugani w'abarimyi b'abicanyi. Ngaho dusanga ivyo bisomwa vyeranda. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'Amamuko c'Itanguriro, kigabane ca 37 akarongo ka 3 gushika ka 4, dusimbize ka 12 gushika ka 13, togere dusimbize ka 17 gushika ku ka 28. Turasaniriza Izaburi y'ijana 5. Inkuru nziza nayo ni inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yashikirijwe na Matayo mweranda, ni mu kigabane ca 21 kuva ku karongo ka 33 gushika ku ka 43, dusimbize ku ka 45 gushika ku ka 46. Kaze umukama ayituyagire nk'abiwe n'igihugu cabiwe. Ivyo dusoma mu gitabo c'Amamuko. Israeli yakunda Yozefu gusumba abandi bana biwe bose, kuko yari yamuronse amaze gusaza, kandi yari yamushikirije n'ikanzu y'amagagwe. Bene wabo babibonye ko samukunda gusumba abandi bahungu biwe bose, baca baramwanka, ntibaba bagishaka kumuyagisha nk'umugenzi. Bene wabo bari bagiye kuragira ibitungwa vya se Isikemi. Israeli abwira Yozefu ati, bene wanyu ntibari Isikemi kuragira? Ingo ndagutuma iyo bari. Yozefu arijura kurondera bene wabo, araheza abasanga Idotayini ngo bamurambukwe akiri kure, kandi atarashika hafi yabo baja inama yo kumwica. Baravugana bati, nguriya wa mugabo w'indota araje, ubu nimuze tumwice, duheze duce ikinogo tumutemwo, tuzovuga ko igikoko co mw'ishamba camuriye, duheze turabe ico indoto ziwe zizomumarira. Mugabo Rubeni ngo avyumve, aramubakura mu minwe, avuga ati, ntitumwice. Rubeni arababwira ati, ntimusesa amaraso, nimumute muri iki kinogo co mu gahinga, ariko ntimumwice. Kwari ukugira ngo amubakure mu minwe ngo aheze amusubize se. Yozefu ngo aze gushikira bene wabo, baramwambura ya kanzu yiwe y'amagagwe yari yambaye, baramufata bamuta muri ca kinogo c'imanga igaragara itagira amazi. Hanyuma baca baricara ngo bafungure. Bararamuye amaso, baca babona umugwi w'Abanyisirayelite bavuye i Galadi. Ingamiya zabo zari zikoreye uburembo, imbazi zimoga neza n'Abadanumu bari bashoye mu Misiri. Yuda araheza abwira bene wabo ati, hari iyindi nyungu y'ukwica mwene wanyu n'iy'ukubazwa amaraso yiwe, ingo tumugurishe kuri abo Banyisirayelite, ariko ntitumwice
ni mwene wacu dusangiye amaraso, turabavandimwe. Bene wabo nabo baramwumvira. Haca hashika abacuruzi b'abamadiyaniti, baca barakura Yozefu muri ca kinogo, bamugurisha kuri b'abanyisiramelite ku biceri vy'amafaranga 200, nabo baca bamutwara mu Misiri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ibitangaza byagizwe n'Imana. Ibuke ibitangaza byagizwe n'Imana. Nimwitegereze umukama n'ubukomezi bwiwe, murondera inyonga ziwe mudatezuka, ibyiza by'agatangaza yakoze, ibitangaro vyiwe n'ingingo yashinze. Ibuke ibitangaza byagizwe n'Imana. Yozefu baramufashe, bamwambika imirinda, bamuta mu ngoyi, gushika umunsi ibyo yari yavuze ryataha, ari wo munsi ijambo ry'Imana ryamuteturura. Ibuke ibitangaza byagizwe n'Imana. Umwami yaciye amukura mu ngoyi, uwo yaganza ibihugu aramureka ngo yishire yizane, yaciye amugira umukuru w'abasuku biwe bose, kandi amushinga ibyiwe byose. Ibuke ibitangaza Ijambo ry'Imana dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo uko yashikirijwe na Matayo Mweranda. Muri iyo minsi Yesu yabariye abasaserdoti bakuru n'abatama b'igihugu ati, nimwumve uyu mugani. Habaye umugabo yari afise itongo rinini, atera imizabibu arayizitira, yimbamwo ubwato bwo kugana, yubakamwo inzu y'abarinzi. Araheza yisigarana abarimyi, aca yigira mu mahanga. Hageze gusoroma, arungika abasuku biwe kuri ba barimyi ngo bamwakire ibyavuye mu mizabibu yiwe. Babarimyi bafata ba basuku, umwe baramukubita, uwundi barica, uwa gatatu bamutera amabuye. Abarungikira abandi barusha abambere ubwinshi, babagira kwa kundi. Ubwa nyuma barungikira umwana wiwe, yibwira ati, baza gusonera umwana wanje. Babonye wa mwana babwirana bati, nguyu Samuragwa, ingo tumwice tumutware iragi. Baramufata bamujana inyuma y'umurima, baramwica. None nyuma imizabibu niyaza, azogira abo barimyi. Baramwishura bati, azokwica n'abo bagome, imizabibu nayo azoyishinga abandi barimyi, bazohengera yeze bakamuzanira ivyamuwe. Yesu rero ababwira ati, timurasoma mu bitabo vyeranda ngo, ibuye abubaka bari bataye niryo ryabaye iteranirizo ry'inzu, yica igikorwa c'umukama kandi n'agatangaza mu maso yayo. Nico gituma ndababariye ko bazobaka ubwami bw'Imana, bakabwihera igihugu kizokwamisha uwo murima. Mu kumva iyo migani ya Yesu, abasaserdoti n'abafarizayo barumva ko ari bavuga, baragerageza kumufata, ariko bagatinya igihugu camubonamwo umuhanuzi. Nitwakire kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Yesu Kristo. Bamukanyi bakundwa b'Imana, basokuru bati, agati gateretswe n'Imana ntigahindurwa n'umuyaga. Ahandi naho ngo, umwasi agucira icobo, umwasi akagucira icanzo. Ivyo twokura mu gisomwa ca mbere twumvise, aho twumvise Yozefu, umuhungu w'umuhererezi wa Yakobo ariwe Israeli, yatorobitswe akagurishwa na bene wabo basangiye amaraso. Yigivumwe mbere mu muryango,
batubwiye ko yosefu yakundwa cyane na se yakobo kuko yari yamuronse mu busaza. Mu bisanzwe ibyo ntibyari bikwiye kubyura ishari n'inzigo muri bakuru we, kuko nabo nyene umutama yakobo yarabakunda. Iherabe namwe yarabizeye abatuma mu mpinga za kure kuragira ubusho bwiwe, ntiyatinye ko batava babwiba cyane ngo bagurishe. Ubwa kabiri yabaniza ku mutima w'umuvyeyi nyene, aguma ashaka kumenya ubuzima bw'abana biwe ko butekanye kandi baruraniwe. Twavyumvise aho yikora kuri yosefu ngo amutume kuraba bene wabo ko bari mu mahoro. Ariko rero bavukanye, nagira mu nkundire dusangire zino mpanuro, dufatire cyane cyane kuri ico gisomwa no ku byo tubona aho tubaye cyangwa ivyo twumva. Ubwa mbere, abana nibihatire bigorere cyane kwiyumvamo abavyeyi babo, barengere n'ube gito bwoba bwibonekeza ku bavyeyi bamwe bamwe. Barundi ngo ntawanka konka nyina ngwaya amabere, umuvyeyi yamara umuvyeyi araryosha umuvyeyi. Ubwa kabiri, abavyeyi nabo nibigorere gukunda rumwe abana babo kuko nibura bwabo, birinde kubarutarutanya, ntihakabe nk'urwakazi n'intabwa banyagufana nyagukira, kuko ivyo bikwega inzankano n'injyane muri bene mugabo umwe, ugasanga havuyemwo n'ubwicanyi hagati y'imvukane, hagati ya bonse rimwe bavukanye. Inzigo y'akazikira yari yararitse mu mitima y'abavukanyi ba yosefu, sibo babonye bararonsa aho bayigaragariza, kuko omengo bararuhutse, kuko omengo umuzigo bari bikoreye barawutuye, kuko omengo icari ku mutima kirurutse. Kumbure no muri twebwe aba Kristo hoba harimwo abama bakabitse mu nda, ukwihora bakabigira ubuhizi ngo mpaka ndamugiriye akantu naje. Ubwo si ubuntu kandi si ubukristo, n'ubugome n'ubuyobe. Twumvise ariko ko amayira y'umukama y'ukurokora abasavyi biwe atawumenye yazananye, kuko bahavuye badahuriza ku mugambi wo kwica yosefu. Imana yari itanguye kugaragaza utunyuro twayo. Ubwa mbere iciye kuri Rubeni twumvise yasavye ngo ntibasese amaraso y'umuvukanyi, ngo bafume bamuta mu gishimo mu kimanga, aho yiyumvira ko aza kwinyegeza amukureyo batamubona. Hanyuma Yuda yashizemwo iciyumviro c'inyungu itavuye ku maraso. Eka no kuri amayira y'Imana arasiga ubwenge muntu. Ni kuco gituma abavukanyi twakura icigwa co gusonera na ntaryo ubuzima bwa kiremwa muntu, kuko burya n'impano y'Imana bisa niyo nawe ufise nanje mfise. Noneho imanga ntimarira Imana, ryo n'ijambo ry'umwizera. Muvukanyi, wowe ufise inzigo idacika mu mutima wawe, muntu wese wemera kuba igikoresho mu ihungabanya n'izimanganya ry'ubuzima muntu, ngiki ca gihe kiroranye co guhinduka. Uyu wa munsi umukama akugendeye nguhinduke ukire. Tutinye rero, egera Imana yamica ku ntumwa zayo, ubahuka uve mu mugwi usa n'uwababarimyi b'abagome baricanyi twumva mu nkuru nziza. Niko nivyoroshe kuva mu mugwi mu gakuku, ariko ko Imana yakugendeye uyu munsi, ubahuka uve muri uwo mugwi kurya wababarimyi b'abicanyi. Bamwe bica abahanuzi bagacisha ku buhomba umuhanuzi w'abahanuzi Samuragwa. Ko tuvise ko Imana izohindura ibintu mu gushinga umurima wayo abemeye kuba intungane, natwe nimuze dufata iya mbere, twemere gufata inzira nshasha y'ubutungane. Imana ntizobura kutwizera, ikibagira kabi karanze kahise kacu. Natwe rero ntituzigereye twibagira ibitangaza by'Imana. Iyo yarokoye yosefu ikamuzigamira ubuzima bwari bwashowe na bene nyina, ewe mukama mutananirwa, wowe mushobora vyose, ndemera kandi ndizeye ko wumvira abawe baruhijwe kwinshi. Ntutebe rero kwiyerekana. Amen. Imana ya